Yes, nkuko bisanzwe nona ko ubutare bugiye aya na amamodoka iyi ni amamodoka ariko araja yagiye ubutare buragiye ubutare Yesu akunzi ba Star TV ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe murabona ukuntu meze murabona ukuntu mfise akayashu kenshi cyane so of course my name is Starboy the Sheep Mr Recorder Mr Meat Mr Kimararungu Loving Town ubeshi umukozi wo munzu Mr Fashora fashijwe Mr I don't care I love support everybody in our country love you too if you love me if you don't I don't care niwigire ni bon hana kibazo so neza tura ahantu bita mu Kibitoki aka gace bakita gute ni turi muri Indora si muri Indora ngaha none aka gace bakita gute uru ruhande turimo Kiruhura turantu bita Kiruhura neza mu Kibitoki niyo turi ebana kwaduza umusozi ku buryo babantu bishinga icupa canke babantu bishinga nyene guca inyuma abagore babo biragoye ko wokurira hano hantu kabisa urabona akayashu ni kenshi cyane aho turi sahandi nta hantu hava amabuyi ya gaciro ya mabuye ya gaciro dora twumva ubutare nitrate n'ibindi byinshi bitandukanye so anyway twace mu gisagara ca Bujumbura twaca kuri poro baratwereka imashini kumbure ishobora kubukora neza ikabuyungura bukava ngaha buhinguye kubera ko bwa mbere urabona byajana n'ibivu akabuhingurira hiyo ariko uno munsi imashini yaramaze gushika mu gihugu cacu ciza cyo Burundi turi neza rero mu Kibitoki aho twagiye aho amabuyi asanzwe akugwa ndabona n'abashinwa hariya so ni Mr ndi ku kazi ni Starboy simbizi wasema vumba aracari hariye faracurira vyanse yuko yuri ntararagera hano burya biba bigoye si coroshe so rero amakuru nje kuyabaha uko ameze nje kubaha amakuru kunza kuyabona n'amaso yanje abiri apana 3 bisa amaso abiri ndaza kubabwira buri kimwe cyose so iyi ni Star TV make sure ko amaze kora sabone kuri Star TV make sure ko wamaze kuronka nyene full access yo kuraba ibikorwa bica kuri Star TV so I'm gonna show you everything biriko birabera hano kumbure mushobore kubimenya mu buryo bwiyaguye nico mbere yo nka Starboy the Sheep rero mubandanye mukora sabone cyane kumbure tubandanye gukora ano mateka ugaragaje kuraba kino kibanza ni kibanza kabisa abura ko kirimo abantu hari ukuntu bariko bikorera amabuye bayamanura hari yepfu gake gake bakatwara mu magunira sinzirira geze hari yepfu ukuntu bica bigenda ahubwo nibaza yuko baza kutubwira uko bimeze iki ni kibanza rero kiriko kiravamwo ayo mabuye simbizi gushika uno mwanya ntaragera ino iby'izahabu n'amaterera bimwe hari byaje kuri phase ya lifting bisanga zagize mazaforme kuri phase ya mbere zihari phase ya mbere ama dépôt sédimentaire zari zihari hama haba ama granitisation bica bitanga ibi ihama mu nyuma bya lifting bica bitanga ibindi gacu usanga hari superposition y'amajizeme ubona donc la meilleure façon yo kwiga neza le potentiel yo ngaha
c'est pas uniquement nka c'est pas gisement uniquement lithium n'ibintu byinshi cyane kiri fodera kuzokwivariwa ndababaze aha anye kubera ko ari umusozi muko murawimba en profondeur buke niveau par niveau aha amaforage amamashini yagiye azokora tugire recherche mupime murabe amantuza amakantite yo bahari none muzopima iki exactement byose bishoboka korega nkaha hari ameze yego nahari hose muzakorera kose cyamagarira uvuga uti nje hariya ndayigenda koko nuko ari naho wosanga nk'ubu tumaze gusanga mineralisation ari nini gose ngaha haho byose abisa yuko umuntu umusozi wose umuntu awubaka agenda seruvere yego diko niyo nzira muzogera yego societe igume iriko irakora sino ko dushaka kubikora by'ukuri turabyinshi forage nizo determine model umuntu azokoresha none forage mwe mutegekanya kuzozitangura ryari mu ruku kwa mu kwezi kw'indwi muzisha mutabuze muragira amaforage okay yego gushika 16 sigaye venda bashimwe yego samazo bari karani okay en fait urumva la réalité nk'iyi image urabona nk'iyi image yarerekana la chambre magmatique iyi chambre magmatique yo hasi igize ariko iraduza ugaca usanga nk'utu nk'aka ka afrere urabona nk'aka yari nk'agafayi mugabo ruvre ko chambre ikiri munsi ugaca usanga nk'aka niko kagenda gushika hariya hirya cyangwa ugasanga ahandi turaba nk'indi image none ubu rero nk'ubu butari buri ngaha anye bwose maze kwegeranya bungana gute muri rusange haye ma stock ari ngaha anye dufate izi buri ku munsi tego itoni jana tuzidugana itoni jana murazi ku munsi kuri stock yego yes this is spodiment okay ziramenagura hanyuma yego nunga harimo coltan hanyuma lithium yoyo umuyikurayo gute je nakora bwana bugi lithium twarayipimye irapimye ego none kugira ngo izo dutwaye tuba twayipimye cyangwa tuyitwara uko nyene nibo bazopima batubwira bati zimeze kuno kundi bavyipimira ego ego niyo iciza igapima zigatanga zitabya n'amahera yanyu mahera turose staff na ego mashire zizoza zirabimenya byose zikashati AI sorting machine tora lithium shira korota nzogira par flotation cyane kuko urumva ofete ni chimie analytique mwe by'amergitorite n'ibike kosodo urumva rero murabonye ko ibikorwa byo kwimba bibandanye kandi turiko twizera yuko umwimbu uzoca wongerekana anye ni societe Sonarec iri kirimba ni societe y'igihugu kimba ubutari bwa titane na lithium mwana agomba lithium yinye bayiguye ko nka deshi ko titane iri munsi kugira bayishikire babanza gukura ko ibiri hejuru ibi rero biri hejuru nivyo rero bariko baregeranya twasanze rero amabuye ari hejuru arimwo coltan kandi akajamwo na lithium isigura ko nabwo nyine n'ubutare aha no kwerekana ko agataka ko Burundi kuziye mu butare karimo ubutare gusa kandi rero uno munsi rero ko twiyumvira ingene dushobora kuca tubibyaza umusaruro na cane ingene dushobora kubihingura kugira ngo dukuremwo uburyo bukwiye nabonye umusozi bazohava bawusitura buke niveau par niveau ubona ko hasi hari n'abariko barimba bakomenagura amabuye kugira baze barakuramo madeshe n'ubutare nyabwo isigaye rero nibaza yuko twizera yuko Sonarec izo cibandanya yongereza umurindi batweretse kare mu gatondo ibikoresho bizofasha kugira ngo bihingure titane
dushobore kugira separation titane ikaciboneka ari yonyene hanyuma amadeshe akaja ukwayo. N'ubu rero kubijanye n'ubutare bwa lithium tuzoraba ukungene navyo nyene tubuhingura kugira ngo ubutare dutware ntidutware ubutare buri brut muga dutware ubutare buri raffiné buhinguye. Ibi rero biguma biri mu rwarukurikirane rw'ibikorwa bwo guteza imbere igisata c'ubutare kugira ngo ejo igihugu kironke uburyo bukwiye bushobora kuza gusahiriza mu bikorwa bitandukanye umwenegihugu nawe nyene ashikirwe. Ngira kubisigaye ngira ngo ca tugenda hamwe kuri ntuze kuri stock kuraba rero ubutare bumaze kwegerana. Mbwa mbajije deje aha anye muri ko muragereranya harimwo ubutare bungana gute ngaha nyene kuri site Kuma étude préliminaire yakoze. turaheza ivyigwa ntitwaheze ivyigwa gusa ubu turamaze gushikira aho ubutare donc rochemere twarashikiye ari ya lithium, titane, coltan na cassiterite byose biba biri kumwe. Rero turiko turimba lithium tuhejeje tugenda dutora na titane twari tutoshikira kuri titane nziza tugaca twitwiza umwimbo ariko n'ubu umwimbo ni mwiza cyane nta kibazo tumeze neza muraza kubibona aho tugiye amakontinere ni menshi ko buri munsi turaronka itoni 100 itoni 200 zimbwa buri munsi. hanyuma icerekeye ibijanye nuko aha hantu mwaheza guhakora muzoca muhatunganya neza kugira ngo mu gihe ubutare duhejeje kubwimba bisaba yuko umuntu acasubiriza kugira ngo ibidukikije navyo nyene ntibihave bibangamirwa. Abahinga bo muri Sonarek twazanye baratubwiye ivyigwa bikwiye nko kuri iyi site duhejeje kwimba lithium na titane tuvuza ko izoba site touristique nkuko twagiye kubiraba mu bindi bihugu muri Afrika y'Epfo mu Burusiya amasite bimvye mu butare kenshi usanga bagize amasite touristique mu minsi zangaha tuzohatunganya neza kuburyo azoba ari ibibanza by'igihugu. Ca tugenda rero kuri ntuze kuri stock Ndabona ko umwimbu ugiye kongerekana yaba amashini yatangura gukora amwe ariko araza kuvuga yuko umwizero ni mwinshi. yego Duhe ya nzira ya hagufi yabariye ducamo nimusubire kuducisha kuri Intuzeye ni hariya bavuga ngo ajya amazi ashuha amashuha aba ari amafluide hydrothermo abaye libere n'amashambure magmatique ari hasi akaba gishushe ugaca usanga rero agiye araresiva ayo ma elema nibi zagiye biri deposa par bijya vya solubilité solisi baye satire bigaca byideposa nka hajya ry'amazi aja nk'inyuma y'imyaka ngira nk'imiliyoni 300 usanga zabaye ari ikintu kinini kuko n'ibintu biba kuri échelle géologique y'igihe kinini ya cyane gose. yego
Yo tuzaya tuyakoreye dini ya Mungu. Yesu akunzi ba Star TV nkuko bisanzwe rero twageze ahantu hari stock babikamwe buri kimwe cyose. Izi mari zose ziva ino ahantu bita Indora hose mu gace tuvuyemwo bazibikana ubutare amakorta n'ibindi byinshi bitandukanye. Stock yazo ni ngaha, ibi biduga mubona hano biri furu biruzuye kabisa. So iyi niki kiduga iki kirimo amaboro nk'iki bakimaye cyose cyangwa umukire mu gisagara cya Bujumbura agace ntuyemwo bace bavuga ati kumugwiza tunga Star Boy the Ship. So twaje hano kugira tubere ijisho abarundi bose muri rusange, umurundi ari mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, umurundi ari mu mahanga, umurundi ahari hose. Nibaza ko n'umurundi yo bari mu ijuru wese ariko arabona ino video. So iyi ni Star TV 257 rero twaje murabona cameraman berekana ko hari biduga aha rero niho hari stock babikamwo canke novuga yuko babishira hamwe hamadeni bigaca biva hano bikagenda. So murabona yuko turi hano heza cyane, hari klima nziza ariko harakanye guys. Cyo gituma numvise abantu bo mu Cibitoki na za Kayanza baribaruka cyane kubera ko hari imbeho nyinshi. Usanga nyene sometime nyene no kuryama mu muryamye buri kanya kubera ko imbeho ni nyinshi cyane. So rero igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ni igihugu kirimwo ibintu vyiza, ni igihugu kirimwo ubutare. Mwumvise ko n'inzahabu zikanze zihari. Twaciye kuri poro baratwereka icyuma kizoza gihingura neza na neza ubwo butare kugira buzore buva ngaha buhinguwe, kubera ko kare bahora babutwarana n'ibivu bakagenda kubuhingurira hiyo. Mugabo no munsi bamaze kuronka imashini ya mbere, bavuze ko iyo mashini ya mbere yaguzwe yavuye mu butare bwashowe bwa mbere, bisigura ko ni babandanya bashora hazoboneka n'izindi mashini nyinshi. Iyo mashini ku munsi irasohora amatoni 100 ku munsi y'ubutare. Bisigura ko rero ayo matoni 100 ku munsi haje imashini zitanu, amatoni 500 ku munsi azoboneka. Bisigura iki rero abarundi dukore cyane turafise isi irimwo ibintu byinshi bitandukanye, inzahabu, butare, amakorta, ibiki byinshi cyane. Uri kurabiraba n'amaso ubona umengana ubucafu, ubona umengana amabuye, ariko igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kirimwo buri kimwe cyose. Muribuka abantu baje kuri social media bavuga ati bongo ivyo nibivu mugiye gushora iki niki. Uno musireni baza ko abarundi tuko turabereka buri kimwe cyose. Ndaramutse amahero y'Imana. Uno munsi rero twagize ibakwe yo kuza ngahe rero Kenyanyana kugira ngo dutanguze icese tubandanye muri gwa rukurikirane go gushora ubutare ku mugaragaro. Uno munsi rero dufise umwimbu twegeranirije hafi ungana amatoni 1500, harimwo amakamyo angana 60. Ubwo butare rero bugizwe n'ubutare bwa titane n'ubutare bwa lithium bwimbwe n'ishirahamwe rya leta rya Sonarek riri kumwe n'urundi gwaruka. Ubwo butare rero bweganijwe hafi mu kiringo c'ukwezi kumwe. Uno munsi rero twashoboye gushika no kuri site, turabona tuti aho bariko barahingura, aho bimba ubutare harimo ubutare bwa lithium n'ubutare bwa titane, harimo n'ubutare bwa coltan. Ubwo bwose n'ubuje kuramira igihugu, kuramira abarundi n'u Burundi. Mu gatondo twabonye ko hariho amamashini amwe n'ama equipment tumaze gutumako, ayo ma equipment nayo azofasha guhingura. Uno munsi rero nubwo turiko dushora ubutare budahinguwe, uburyo buvamwo nubwo dukoresha kugira dushe dukoresha ibikoresho, tugura ibikoresho bica bidufasha kuronka ingene dushobora kuhingura ubwo butare, kuko ubutare buhinguwe bufise agaciro kanini gusumba ubudahinguwe. Ibi rero tuguma tubikora mu rukurikirane rw'ibikorwa n'icubahiro umukuru w'igihugu yadushinze, kandi tukipfuza kongereza umwimbu w'ubutare. Uwo mwimbu niwo uzoshobora kuduha amahera y'agaciro. Ayo mahera azotuma n'ibi byose ibibazo dusanzwe turimwo vyikena cyane cyane vy'amahera y'agaciro, ayo mahera ava makungu ashobora kuboneka ku bwinshi, agazoshobora gufasha igihugu gutera imbere. Murakoze. Mbe mushorera hehe ni bande abaguzi babwo uno munsi muvise nk'ubutare bwa lithium na titane ni bande uno munsi? Ubutare aho tugiye kubushora
ni mu mihinga itandukanye, ahanini ubusanzwe aho dukunze kubushora ni mu Bushinwa, bwa nk'uko nabivuze hariho n'abandi baguzi tumaze kuronka cane cane mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'abandi turiko turavugana nabo mu Buhindi nabo nyene baripfuza kubugura. Donc abasanzwe babugura ni benshi, hariho n'ibihugu vy'i Buraya vyipfuza kuzogura buno butare. Ico twipfuza si kubugurisha budahinguwe, dushaka kubihingura ngaha anye, dushobore guhingura buno butare tubukoremwo n'ibikoresho bitandukanye, hanyuma dushobore guca dudandaza hanze y'igihugu ico nokwita ama produits transformés. Kujana no gushora umwimbu uhinguye, mumaze umugambi ugeze hehe kugira ngo dushobore gushora ubutare butandukanye buhinguye uretse titane ndetse n'ubundi bwoko bw'ubutare? Ego turiko dushiramwo inguvu kugira ngo ubutare bwose twimba tubuhingure. Uno munsi twatanguye n'ubutare bwa titane, hariho n'ubutare bwa 3T, ico nokwita coltan, wolframite na cassiterite, nabwo nyene turifuza kubuhingura. Turafise umugambi wo kugira ico nokwita laboratoire yerekana ukungene iyo uhinguye coltan haravamwo ubutare bwa niobium n'ubutare bwa tantal, tukerekana ibice bigize na tantal, ibice bigize niobium. Ivyo biradufasha kubera ko tuca tumenya ubutare dutwaye ubwaribwo, ubutare dushoye ubwaribwo. Ibi rero biri mu migambi, ibi ni intango. Uko tuzoza turashora nuko tuzoza turagura ibikoresho, turizera yuko mu kiringo kitarenze umwaka canke imyaka 2 atabutare budahinguwe tuzoshora hanze. Mbega iyo mubugurishije ku mugaragaro nk'uko mugahamagara n'abamenyeshamakuru, haba hari intumbero muba mufise kugira ngo mushobore kudusigurira? Ego kuko siko vyahora bigenda, ntitwamenye n'ingene bishobotse, ariko intumbero ya leta yo kushaka ku mugaragaro ingene iyo bari intumbero nyamukuru nuko abenegihugu abarundi bose bamenya itungo ryabo. Itungo ni ubutare dufise, ni umurima weze. Iyo rero twimbuye ukaja kubushora, umwenegihugu wese, umurundi wese afise uburenganzira bwo kubimenya, bwo kumenya yuko ejo canke hirya y'ejo buno butare buzogirira akamaro abarundi mu kubaka amabarabara, mu kubaka amashuri, mu kugura igitoro. Ibi vyose ni kugira ngo tuvyerekane. Kare nivyo twara tubushora ugasanga tubushoye ntitubimenye, buno munsi ejo tukabona ntihagira ikihindutse, bazogira ico batubaza. Yego ni kugira twerekane tuti ibikorwa biriko turi ku kivi, ugwaruka ruri ku kivi, abenegihugu bari ku kivi, ubutare turiko turabushora, ejo turizera yuko azogira izohinduka mu gihugu kugira ibintu bitera bija imbere. Duherukanye n'icubahiro avuga ibijanye n'umwimbu umaze kuva muri ubwo butare mu bijanye n'amafaranga, no munsi twaba tugeze hehe? Umwimbu wose umaze kwimbura, no munsi twerekanye ibitigiri bingana 1,500 n'amatoni 1,500 ubutare si buke. Mbwa turavye kuva mu kwezi kwa mbere gushika kuno kwezi turamaze gushora hafi ibiro hafi ibihumbi 2,500, hafi amatoni 2,500, bisigura ni ibiro 2,500,000 z'ubutare tumaze gushora. Yego niko biraza buke buke, n'ubu turacariko turegeranya, kandi ibi vyose ni kubera ko tukabikesha nyicubahiro mukuru w'igihugu kubera yadushize ku kivi, turiko turimbura kandi turizera yuko umwimbu uzokongerekana kandi uzofasha kuramira abarundi n'Uburundi. Sagaseseshwa rumuri, uno munsi abarundi baranezerwa cyane iyo babonye ubutare buriko buragenda. Abenshi bakibona bitangiye kuja officiellement barabinezererwa cyane gose, ariko uno munsi kumbure barabona bugenda bwongera bugaruka. Abenshi bakabona bugiye bakiruhutsa atahwi, kumbure ca gitoro kiraje. Igihe abarundi bo kwizera vyavu. Ico abarundi bo kwizera vuba nuko iyo ushoye ubutare birafata umwanya kugira ngo ushoye kuronka uburyo buvamwo, kuko tubushora aho bushitse bakabanza akawusuzuma nabone, mu nyuma bakaca bongera bakaca barungika uburyo. Uno munsi rero uburyo bwa mbere nk'ubutare dushora budahinguwe, twifuza kugura ibikoresho, ama équipement de transformation, ico kintu gikuru. Mu nyuma nitwamara gutransforma ni naho tuzohava turonka rero ubutare buhinguye,
uri transforme ubwo rero ufise agaciro kaniniya cane aho rero niho tuzoca tugira igihinduka buke buke mugabo nitwibaze yuko ibintu bica bihinduka mu kanya gatoyi me ibintu biriko birategurwa ni integuro ni strategie turiko turakora kugira ngo ejo amahera yinjire ku bwinshi mugabo hariho intango iyi ni intango turimo kandi turizeza abarundi yuko ibintu bizogenda neza vuba cane none ko mwacanganyije mu Yes, nkuko bisanzwe nona ko ubutare bugiye aya ni amamodoka iyi ni amamodoka ariko araja buragiye ubutare buragiye ubutare